Amakuru menshi arimo kuvugwa muri kano kanya hano mu Rwanda nk'uko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru arimo kuvugwa cyane mu Rwanda yaramutse avugwa ndetse n'ayavugwa byose rero hano ku rubuga rwacu rwa Today TV Updates niyo makuru tukugezaho tudatinze. Rero hari inkuru y'impanuka ikomeye cyane yaguyemo umuntu umwe abandi bantu 10 barakomereka. Ese byagenze gute? Ni inkuru ibabaje cyane. Abantu benshi bajyanwe mu bitaro bya CHK, abandi bajyanwa Kacyiru ndetse n'ahandi. Si yo nkuru gusa, tugufitiye inkuru y'umugabo wari umaze igihe kirekire yihishe munsi y'igitanda, yacukuyemo umwobo yihishamo igihe kirekire cyane. Rero yamaze gufatwa, yanakatiwe. Turaje tubigarukeho, ese yarakoze iki, byagenze gute kugira ngo uyu mugabo yisange yihishe munsi y'igitanda. Inkuru itangaje nuko umugore wamucumbikiye baje gukundana, hanyuma akamutera inda bakabyara n'umwana. Byose ni hano kuri urubuga kugira ngo tukugezeho aya makuru mu buryo burambuye. Tudatinze rero, mu karere ka Kamonyi imodoka ya minibus itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yakoreye impanuka mu muhanda Muhanga Kigali, hapfa umuntu umwe abandi 10 barakomereka. Iyi modoka yari igeze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika ahazwi nko mu Nkoto. Byabaye mu gitondo cyo ku itariki 5 Mutarama 2026. Haketswe ko imodoka yabuze feri ihita igonga izindi modoka ebyiri zari ziri imbere. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yemeje aya makuru ubwo yabitangarizaga Igihe. Yavuze ko rero iyi mpanuka bitaramenyekana neza icyayiteye, ariko hagakekwa kubura feri. Yagize ati ni imodoka ya minibus yavaga i Muhanga yerekeza i Kigali, igeze mu Nkoto ihita igonga imodoka ya Toyota Vewiti yari iri imbere yayo. Iyo nayo yahise igonga indi kamyo ya Hoho yari iri imbere yayo. Iyo minibus ihita irenga umuhanda. SP Kayigi yakomeje avuga ko iyi mpanuka yahise ihitana ubuzima bw'umuntu umwe bari muri iyo minibus, abandi 10 barakomereka, mu gihe abandi bari muri Toyota Vewiti nabo muri Hoho batigeze bagira icyo baba na kimwe. SP Kayigi yaboneyeho kongera kwihanangiriza abashoferi kujya bagenzura ubuzima bw'ibinyabiziga byabo batwara mbere yo kugera mu muhanda, no kujya bubahiriza ibyapa byose byo mu muhanda mu rwego rwo kugerageza kwirinda impanuka. Umurambo wabuze ubuzima cyangwa se wapfuye wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Rukoma mu karere ka Kamonyi, mu gihe bamwe mu bakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye birimo ibitaro bya kaminuza bya Kigali, abandi bajyanwa Nyarugenge, abandi bajyanwa Kacyiru. Mu mpera z'umwaka ushize, komisiyo y'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano muri Sena y'u Rwanda yagaragaje ko impanuka zirenga ibihumbi 41 zahitanye ubuzima bw'abantu barenga 2907 mu myaka 4 gusa. Naho mu karere ka Nyanza, urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwakatiye umugabo witwa Ntarindwa Emmanuel igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kumuhamya kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ntarindwa w'imyaka 52 y'amavuko yafashwe n'abakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB muri Gicurasi 2024. Yari amaze imyaka isaga 23 yihishe mu mwobo yacukuye mu nzu iherereye mu karere ka Nyanza. Uyu mugabo yahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo ingabo za RPA Inkotanyi zahagarikaga jenoside, ataha mu Rwanda 2001, atura i Nyanza. Yacumbikiwe n'umugore witwa Mukamana Eugenie, bakundanaga babyarana n'umwana. RIB yasobanuye ko Ntarindwa atigeze mu nzu kuva yagera i Nyanza kuko yabaga mu mwobo yari yaracukuyemo. Ifatwa rye ryashingiye ku makuru yatanzwe n'abaturage. Ubwo yafatwaga yemeye ko yakoze jenoside kandi ko yishe abantu benshi mu yahoze ari komini
Nyabisindu na Kigomba akaba atibuka umubare wabo. Mu rubanza yasabye urukiko rw'ibanze rwa Busasamana kumworohereza igihano. Mukamana we yararekuwe nyuma yaho bigaragaye ko ashobora kuba yarakoze icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome atabizi, kuko byagaragaye ko atize kandi ko atigeze aba icyitso ku cyaha cyakozwe na Ntarindwa. Ubushinjacyaha bwari bwarasabiye Ntarindwa igifungo cya burundu nk'uwagize uruhare rutaziguye muri jenoside. Bwasobanuye ko yagiye kuri bariyeri zitandukanye zafatiweho Abatutsi aranabica ubwe. Urukiko rw'ibanze rwa Nyanza rwanzuye ko kubera ko Ntarindwa yemeye icyaha akanasaba abanyarwanda bose imbabazi, ahanishijwe igifungo cy'imyaka 15. Ku yindi nkuru twaguteguriye muri iki gitondo, ni ingene turangije umwaka igisirikare cy'u Burundi kimeze. Ngira ndababwire ngaha ino information itarigera isohoka, ngira mvuga ubwa mbere ntari bwigere mvuga, kandi va mu barongoye igisirikare cy'u Burundi mu masoko nyene kure aho umuntu ashobora gushika. Inyuma y'iyi ngwano yabereye muri ku nkengera za Rusizi, mu gisirikare cy'u Burundi baremeza ko bafise abasirikare barenga 1000 badafise ako amakuru n'amakeyi iyo bari. Murumva ico kintu abantu bariko baratwumviriza. Abasirikare barenga 1000 b'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi ntikizi iyo bari. Ntikizi ko ari abasirikare bapfuye, ntikizi ko ari abasirikare bafashwe na M23, ntikizi ko ari abasirikare basanzaye bakirera mu mashamba ya Kongo, ntikizi ko ari abasirikare baba barahunze bagata urugamba bakigira. Byabanye nabi gose. Namye nganira nabo mu gisirikare nyene bambwira bati burya ibyahatswe kuba byari bibi kurusha n'ibyo mwabonye. Ati nk'igihe bafata mu gace bita ahantu hari konze gukoresha kenshi ndakunda kwihenda izina kumwenda za gusenda irabe neza, hari PC no kuvuga ngo twita nka eta majoro y'ico gisirikare cyari kiri muri Kongo. Ako gace hakorera Colonel Jeconias Nihora imbere yatwara izo ngabo zari muri Kongo. Haragezaho umukuru w'intara ya mbere ya gisirikare General de Brigade Ponsier Hakizimana batazira mingi, wenyene yiyinjiriye nawe nyene aja aho hari yo PC. Hongera ko General benshi bita Muzinga eri Ndizigiye nawe nyene ajayo kugira bikurikiranire ugo rugamba. Baca basaba Jeconias ko yegera imbere, tewewe ko twe twaje ngaha nawe tera uje imbere. Rero ico gihe niho babonye ko niyo PC yabo igira ifatwe, bahunga yaba mingi na Muzinga nabo nyene bahatswe kwicwa. Bavuga ko abari barongoye ingabo ibintu babonye muri ico gihe nuko ngo amatelefone yabo M23 yayamenye, ngo imaze kuyamenya bagasanga mu gutera amabombe itera ikoresheje amatelefone bafise, ugasanga ibombe bikaza kubarondera ifatiye ku matelefone bafise. Ni gutyo nabo ngo bahatswe gose. Waje Jeconias yagiye kuza kugaruka muri cya kibanza bari bambwiye ngo yigira imbere, asanga PC yiwe yamaze gufatwa, nawe yiga ingena jabukira mu Cibitoke ukundi ahagaba hamaze gufatwa. Rero umuntu ariko avuga ngo bavuyeyo kukubahiriza amasezerano kibari kinyoma, n'ahantu igisoda cy'u Burundi cyambariye ibara muri ivyo bintu. Uvuganye n'abasoda bagiye kugwana iyo ngwano, uvuganye n'abantu babasanze mu Cibitoke abasoda bamaze kujabuka, bakubwira bati uhembura umusirikare usanga bariko bamuha amazi, usanga umusoda yashitse atakifise ibirato, yagenze iminsi 3 yiremetse mitrailleze. Byari ibintu biteye agahinda, ibintu ngo bitari bwigere bibaho. Kimwe yakoze kuri urwo ruhande nyuma y'imyaka 5, ahubwo adufata twese atwaba ari hanze kubwiwe turi imburakimazi. Vyaramunaniye kuba umukuru w'igihugu w'abarundi bose, kandi hariho na ryazina rimwe na rimwe jewe ntemera, rimwe ryakoresha ku mwami babandanya kumwita Sebarundi. Sinibaza ko hariho umuvyeyi ashobora kwaduka agafata igice kimwe cy'abana biwe nimba yo bari umuvyeyi koko
akabita imburakimazi. Rero kumva umukuru w'igihugu afata abarundi batiyumvira co kimwe nawe, batabona co kimwe ibiri mu butegetsi canke bahunze kubera bariko barahamwa, uyu munsi mu kanwa kiwe hakava iryo jambo ry'imburakimazi, we nyene abasinya ati bimwe navuze nkiza ngo nzofatanya abarundi vyarananiye, narananiwe. Ico niko kambere nagira mpereko, ivyo gukunda igihugu nama nabivuze, twese nta muhinga n'umwe wo kuza kwiyita ko ari wakunda igihugu kurusha abandi. Mugenzi wanje turi kumwe muri kino kiganiro Esdras Ndikumana niwe nigeze kubona akajambo yigeze kwandika nakunze cyane. We yanditse ati buriya gukunda igihugu bose bakunda igihugu, yaba abatwara abo bafise ubutegetsi barakunda Uburundi, yaba abari mu batavuganwa n'ubutegetsi burya barakunda Uburundi, kuko ivyo nyene babijamwo nabo nyene kuko bafise ico bashaka gutanga ku Burundi. Aba baja mu mashirahamwe yigenga ugasanga bariko berekana ibitagenda neza mu gihugu, bakunda igihugu. Ubundi udakunda igihugu ivyo vyose yobiheba akavyibagira ntasubire kuraba ubwo Burundi. Yaba wewe yagiye kure, Esdras avuga ati nabajya mubona bafata ibigwanisho bakavuga ati tugwane, ntibajya bose bakunda igihugu. Rero nta numwe muri twebwe buriya akwiye kwigira umuhinga wo kuvuga ngo jewe ngo nkunda igihugu kurusha abandi. Ni nkuko abana bovuka mu muryango umwe, hakaba umwana umwe yiha kuvuga ko ari wari umuhinga gukunda abavyeyi babavyaye, akavuga ngo jewe ngiye kubigisha mwese abo tuvukana gukunda papa na mama. Ntibibaho, twese dukunda ubwo Burundi. Uwo nyene yibaza ko abukunda kuturusha burya abatanguye gufata inzira itariyo, ariho haza izi nzira zo gukumirana, bazana inzira zituma abantu bajyana, bashobora gusanga ivyo bita gukunda igihugu bihinduka kugwanya igihugu mu gusambura kw'abarundi bafatana. Iri jambo muti nari niteze iki? Iyo umwaka uheze tuba twiteze ko umukuru w'igihugu aduha igicapo ciza c'ivyaranze igihugu muri uwo mwaka uheze, akerekana ivyakunze vyagenze neza, akongera akadomo urutoke ku bintu vyagenze nabi, hanyuma akaca ahera ngaho akerekana iyo tuja. Nibo bafise n'ijambo ryiza bakoresha ryitwa imbona kazoza. Yarakwiye kutwereka imbona kazoza y'uwo mwaka tugiye kwinjiramwo, ati muri uyu mwaka hari ivyatugoye nibi tuzobitorera umuti gutya, hari n'ibirengeye ivyo vyatugoye bijanye na kazoza k'igihugu tuzobikorako gutya na gutya. Ivyo nivyo tuba twiteze mu ijambo ry'umukuru w'igihugu, kandi tukifuza kumva nyene umukuru w'igihugu w'abarundi bose. Rero uravye nk'ibintu bikuru vyaranze umwaka uheze ntavyavuga, ibintu vyagoranye. Umwaka uheze n'umwaka wagoye gose Uburundi gose, ariko bavuga ko ari umwaka mwiza cyane. Hari bimwe ngomba ndabice ko nyaruka naho nza guteba kuko nawe ariko yatevye muri kano gace mwatanze, ngende mu kubimwe nyaruka. Umuntu yoshobora kuvuga umwaka wa 2025 ntavuge ico gihugu kitagira igitoro, ntavuge ya magorwa abarundi bari bafise ajanye n'igitoro muri 2025, akavuga ngo vyari vyiza muri ico gihugu n'ingene n'amaganya abarundi barimwo. Ntavuge ingene ifaranga ry'Uburundi rikiri hasi cyane ku buryo amikoro y'abarundi ari mato gose, kuko bagumanye umushahara bari bafise ifaranga ryataye agaciro ku rugero rushika ku 200%. Ni ukuvuga ko uburyo umurundi yari afise babumwatse izo ncuro nyene, ingufu ziwe zo kugura barazimwatse kuri urwo rugero nyene. Ubukene buri mu Barundi, uvuganye n'abarundi muri kino gihe urumva ubukene barimwo. Umukuru w'igihugu ashaka kuvuga ico akaba atakizi, iyo bari mu kihe gihugu. Harabaye amatora bumvise ingene bayavuga ubu ntibakiyishimiye uko bayishimira agiheza kuba baratubwira ingene abarundi bose batoye CNDD-FDD, baratubwira ingene twese dusigaye turaba CNDD-FDD ubu twemera ikintu kimwe. Mugabo bariko barabivuga urumva